Yesu ashimwe. Haleluya. Nkuko umusenzi ahejeje kubivuga, izina ryanje ni Ndahishakiye Lucien. Hanyuma tugomba tumara akanya turiko turasangira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye gusangira ni ijambo riboneka mu gitabo canke mu cete c'Abaroma, ico Paulo yandikiye Abaroma. Turasoma hajya mu kigabane ca 12, turahera ku murongo wa 17. Ndasoma ni page 181. Abaroma 12 murongo wa 17 gushika ku murongo wa 21. Ntimusubirize umuntu mu nkoko ikibi yabagiriye canke yabagiriye. Mubabare gukora ivyiza imbere y'abantu bose. Namba bishoboka mu ruhande rwanyu mwuzure n'abantu bose. Abo nkunda ntimwihorane, ariko muhe uburyo uburake bw'Imana, kuko handitswe ngo guhora n'ukwanje, ni jewe nzobasubiriza mu nkoko, niko Uhoraho agize. Ariko umwansi wawe niyasonza umugaburire, niyagira inyota umuhe icanywa, kuko niwagira utyo uzoba umurunze kw'amakara yaka ku mutwe. Ikibi coye kukunesha, yamara ikibi ukinesheshe iciza. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Aya niyo majambo maze kuyasoma yaranyigishije kandi arampanura. Ari naco gituma ndashaka nawe dusangira aya majambo. Urufatiro rw'aya majambo ni navuze nti ukwanka uramukunda. Ikintu kitoroshe, ni ikintu kitoroshe mugabo dusabwa n'ijambo ry'Imana. Ukwanka uramukunda, ukugiriye nabi uramugirira neza. Yesu ahimbaze cyane. Navuze ko bitoroshe, mugabo ico Imana ibona ko kitoroshe, ico twebwe tubona ko kitoroshe, Imana yoyo isanga ari coroshe. Aya majambo rero duhejeje gusoma n'amajambo atwereka ubuzima tubamwo, ubuzima bwacu bwa misi yose. Turafise ivyo duhura navyo, haba mu babanyi, ugasanga abantu barabana mugabo ntibacana uwaka. Haba mu kazi, ugasanga umuntu arakora akazi mugabo abo bakorana ugasanga ntibahana uwaka. Ugasanga uri muri korale, abo muri kumwe ugasanga hari bamwe ufata nk'abansi bawe. Abanyeshure bagafata abigisha babo bamwe bamwe nk'abansi babo. Hajya nyene wirigwa, haba no mu ndimiro, aho abantu usanga bariko bakoresha isuka, abo bahana karimbi, umwuka aza wumva avuga ati uyu muntu n'ukuri arangirira nabi, ntabwo ndamukunda. Umuntu ukamwihweza, ukamuraba mu maso, ati mbere numva nsesemye, ndamwase, kandi atari ijambo avuze.
hariho ivyo abantu usanga bapfa, mukaba mucuruza hamwe, abakiriya bakaguma binjira kwa naka, ukaca wumva nawe uwo muntu uramwase, baguma bashorera umwanya wose. Mucuruza bimwe mugabo bose baguma bagenda baja gushorera naka, wowe nawe ukamenga ntibakubona. Ukavamwo mbere ukashira ijwi hejuru uti karibu ukiriya, n'umutima wicishije bugufi, mugaho kuzi wawe bagatumbera kwa naka, ukaca wumva uwo muntu uramwase. Ijambo ry'Imana rero ririko riratwereka ingene twokwifata imbere z'abo bantu twita ko ari abansi. Urya muntu akurengera wita umwansi, ijambo ry'Imana ririko riratwereka ingene dukwiye kwifata imbere ziwe. Aya majambo dusomye mu cete c'Abaroma, nkuko Paulo acandikira abo Baroma nyene, hariho umuce munini w'Abisirayeli bari basubiye inyuma, bari banse mbere no kumva ivy'umwami Yesu, ntibashaka no kumva inyigisho zijanye n'umwami Yesu. Aba bantu mwibuke yuko ryari ryo hanga Imana yari yaratoranije, nabo baca baja ahantu bariyibagira, barasubira inyuma bwego, ntibashaka no kumva icitwa umunyamahanga. Bumvise umunyamahanga vyarabagora, bumva mu mitima vyanse. Ariko Paulo yahagaze ababwira ati, emwe naho mwebwe muriko murasubira inyuma, muriko murirengagiza inzira z'umwami Yesu, Imana yo ivyo ntibituma ireka kugirira neza abanyamahanga. Yesu ahimbazwe cyane. Murumva yuko Abisirayeli nabo, Abayuda, bari bakeneye gukunda abatari Abayuda, abo bita abanyamahanga, bari bakeneye kubakunda. Rero mu buzima bwacu, iyo habonetse umuntu akugwanya, umwita umwansi wawe. Abandi ugasanga turiko turahabwa amakuru atariyo kuri naka, tukaca twumva turamwase. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo mukunde. Igitangaje rero nuko n'uwo avugwa yuko ari umwansi wawe, nawe usanga afise ayandi makuru amubwira yuko nawe hariho abandi bamwanka. Imana idufashe cyane. Uwundi ugasanga agenda aca urutoki ati sinzohemuka ntamwihoye. Ubwo twibuke yuko uguhora ari ukw'Imana. Bijya byose biduhanamiye Imana irabibona. Kuri urya murongo wa 17 rero twasomye ngo ntimusubirize umuntu mu nkoki ikibi yabagiriye, mubabare gukora ivyiza imbere y'abantu bose. Umuntu akaba yarakugiriye nabi, ntumusubirize mu nkoko, ntumusubirize mu ndumane. Ngo utamwihoye ntiwobura umuntu ngo yoba kugaye. Oya, geza ngaho. Ku murongo wa 18 ngo namba bishoboka mu ruhande rwanyu mwuzure n'abantu bose. Mwuzure n'abantu bose. Ni wagira urubanza cyangwa umunsi mukuru, haji muhira, ukabona umwansi wawe yaje utanamutumiye, ahubwo uramuha icicaro c'iteka. Ntibigusaba kwirirwa uravuga yandi majambo, uramuha icicaro c'iteka. Hanyuma nyambo uriko urazimana abandi, nawe umuzimane neza cyane, atanandi majambo wiri uravuga.
uzokosora ibintu byinshi. Yesu ahimbaze cyane. Kuko hari wundi akubona waje mu rubanza rw'iwe atagutumiye kandi akwita umwansi akaca agira ati mubo nkeneye kubona ngaha wowe sinsubira kubona ngaha, ukaca wiramura. Uwo muntu aba yishe ibintu byinshi, ariko amubwiye ati karibu mwene data, ukaca umujyana mu cyicaro cy'iteka. Uwo muntu bizomwigisha ati sinari nzi yuko yonyakiriye ukuraha. Yahora aguhunga muhuriye mu nzira, mu nyuma muhuye azokuramutsa. Uwo muntu ashobora kuvira mu mugenzi w'ikimazi muri kazoza. Bene data, ukwanka uramukunda, ukugiriye nabi uramugirira neza. Ku murongo wa 19, abo nkunda ntimwihorane, ariko muhe uburyo uburake bw'Imana, kuko handitswe ngo guhora n'ukwanje ni jewe nzobasubiriza mu nkoko, niko horagize. Reka uhoraho aba ari we azohora ibyawe, mugabo ureke kwihora. 20, ariko umwansi wawe niyasonza umugaburire, niyagira inyota umuhe icanywa, kuko niwagira utyo uzoba umurunze ko amakara yaka ku mutwe. Ivyo niwabikora uzomwigisha. Azogenda aryame vyanka, yikangure atangura agira ati yangiriye neza. Yikangura agira ati yangiriye neza. None ko yangiriye neza, twaba dusanzwe tutabonana, none nanje nkora iki? Bene data, urwanko burya rurabuza amahoro. Iyo abantu bankana nukuri birababaje. Umuntu ashobora gushira umunywera agenda, ukamumubona agenda mugabo umenga ni kiruruma, kubwo hariho uwo yafashe ko ari umwansi wiwe. Ariko iyo uzi yuko naka atangorane mufitaniye, mwiyujuje, mukundana, nukuri urumva kuremye mu mutima. Abantu bose rero dukwiye kubagira abakunzi, ntakwiye kubamwo abansi. Abana b'Imana barakundana. Umwana w'Imana ntiyipfuriza inabi mugenzi we. Mwene se kirazira. Naho atoba uwo muntu yarakijijwe, Imana ntidutegeka kumwanka. Oya, ahubwo dutuma tumubwira ubutumwa bwiza, nawe akizera Yesu umwami n'umukiza wiwe. Yesu ahimbaze cyane. Umwansi wacu ni Satani. Umwansi wacu ni Satani. Ariko umwansi wawe niyasonza umugaburire, niyagira inyota umuhe icanywa, kuko niwagira utyo uzoba umurunze ko amakara yaka ku mutwe. Ikibi coye kukunesha, ariko ukinesheshe iciza. Ahanama iyo nsomye amajambo nkaya canibuka Yosefu muribuka ivyo bene se bamugiriye. Bamugirira inzigo y'akazikira, kubera yuko hariho amakuru bari bafise muri bo yuko ngo bazohava bamubera abasuku, akabari wazobaganza. Ivyo bica bituma bayiyumvira kumwica. Iciyumviro cyo kumugurisha caje mu nyuma, kuko Yosefu barabanje baja kurabaho bamuta. Mugabo umwe muri bene wabo bati oya, uyu muntu ntibikenewe yuko tumugirira nabi, ahubwo dutume turaba umuntu abantu bamutugurira. Baca bumva ati iyo nama niyo, baramugurisha, hanyuma acajanwa mu gihugu ca Egiputa.
murazi mu nyuma ivyakurikiye. Yosefu ajanye nk'umugurano ashitse hamaze iminsi hariya ibwami, ubwami bwa Potifari. Muribuka ivyabaye aho Yosefu yabeshewe n'umwamikazi. Kubwo Yosefu yifashe neza, akihangana, akirinda gukora icaha. Yosefu ariruka agomba afatwe ku nguvu, n'umutamano urakoroka arata. Umwamikazi yararonse ico yitwaza, afise umutamana wiwe, yagira ati ubu rero ndamuronse. Arabeshegwa ashigwa mu ibohero. Mugabe Imana imugobotozayo ububasha budasanzwe, aho impano yari muri we yo kurotora ivyananiranye. Imana ikoresha iyo mpano nyene, aho mu gihugu cose habuze abantu bashobora kurotora inzozi umwami yarose, mugabo zirotorwa na Yosefu. Kandi aho rero bakamenye bari bakorakoranye, mbere baraganiwe ko n'ukwicwa bicwa. Mugabo Yosefu aboneka ari we muntu ashobora kurotora izo nzozi. Abari baraganiwe ko bicwa ntibabaye bacicwa. Bene data, Imana yacu ni nziza. Yosefu rero ntivyagarukiye aho. Mu nyuma abo bene wabo babonetse basuhukiye hariya muri Egiputa, bagiye kurondera aho bosumira, kuko iwabo hari hateye inzara. Bagire ngo baracahashitse, baza bahasanga Yosefu, kandi ari umuntu ashizwe hejuru, yagizwe uwa kabiri ku mwami. Baramuyobegwa. Hanyuma nawe arabihweza, atangura kubabaza ibibazo. Yumvise ko bava hariya iwabo, atangura kubabaza ibibazo. Arabaza ati, mbega muri bangahe? Papa wanyu yabavyaye muri bangahe? Mbega uku muje ubwo ntawe mwibagiye? Nabo baramugurishije, ubwo ntawe mwibagiye? Baridondorana, mu nyuma aravamwo aramenya, nabone barabimenya yuko ari Yosefu. Yosefu aho kubata mu mvuto, aho kubagirira nabi, yabagiriye neza. Yesu ahimbaze cyane. Ntiyabasubirije mu ndumane. Ijambo ry'Imana ivyo rivuga n'ukuri. Ikindi gihe naho ivyo ridusaba dusanga umenga biratugoye nk'abana b'abantu, ariko iyo tubikoze nivyo vyiza. Yesu ahimbaze cyane. Yosefu agirira neza uwo yari kwita ngo n'umwansi wiwe. Burya umuntu bene data agutaye mu kinogo, ahagaruka akacagira ati reka tukagurishe, kandi muvukana, uwo muntu wohava umwita umwansi wawe. Kandi umwisi umwansi wawe ntiwoba wihenze. Mugabo ijambo ry'Imana ridusaba ko abantu bene abo tubagirire neza, tubagirire neza. Yosefu arabaronderera amazimano, arabaha ivyo barya, ivyo banywa, ivyo bambara, nta kintu yasize inyuma. Aca arababwira ati ingo ndabereka umusumira. Barasuma, baronka vyinshi cyane, baca barasubira inyuma, baja gutanga raporo. Ntivyagarukiye aho, baragarutse kugeza naho bavamwo bakinjira muri Egiputa bakahaguma. Hariya mu gisagara ca Ramses barahaba. Igisagara kiratera imbere mu buryo budasanzwe. Yosefu akiriho akomeza kubagirira neza. Burya ingorane bajya Bisirayeli bagiye kuzigira Yosefu yaramaze gupfa, atakiriho. Nayo ubundi yaguma bakingira mu buryo budasanzwe.
kugirira neza uwo wita umwansi wawe biraryoshe. Reka dusome ayandi majambo aboneka muri Matayo ikigabane cya 5 turahera ku murongo wa 43 gushika 48. Mwarumvise ko vyavuzwe, ni page ya 10 mu isezerano risha. Mwarumvise ko vyavuzwe ngo mukunde bagenzi banyu, mwanke abansi banyu. Ariko jeho ndababwire, mukunde abansi banyu, musabire ababahama, kugira ngo mube abana ba So wo mwijuru, kuko atuma izuba ryiwe rirasira ababi n'abeza, kandi aha imvura abagororotsi n'abagabitanya. Nimwakunda ababakunda, muri n'impera ki? Mbega abatoza kori bo siko bagira? Nimwaramukanya n'inshuti zanyu gusa, abandi muzoba mubarusha iki? Abanyamahanga bo siko bagira? Mwebwe nimubagahore nk'uko So wo mwijuru aragahore. Yesu ahimbaze cyane. Bene data, nta wundi twebwe twokwigana. Yesu ni waduha akarorero keza, Imana ni yiduha akarorero keza dushobora gukurikira. Uyu murongo wa 44 ngo mukunde abansi banyu, musabire ababahama. Mukunde abansi banyu, musabire ababahama. Iri ni jambo rikomeye cyane. Umurongo wa 44, eka mbere duhere kuri umurongo wa 43, ngo mwarumvise ko vyavuzwe ngo mukunde bagenzi banyu, mwanka abansi banyu. Niko biri. Mu isezerano rya kera ntabwo washobora gukunda umwansi wawe, oyaye. Wakunda umugenzi wawe, niko vyari biri. Mugabo umwansi yari uwo kwankwa. Ariko Yesu amaze kuza, nta rindi jambo yavuze, ati jeho ndababwire mukunde abansi banyu, musabire ababahama, kugira ngo mube abana ba So wo mwijuru, kuko atuma izuba ryiwe rirasira ababi n'abeza, kandi aha imvura abagororotsi n'abagabitanya. Iyaba umwana w'umuntu ari we yari yafata ingingo ku bintu vyose, ari we yoba atuma imvura igwa, n'akarorero ntanze ntibikabe, kuko twoba tugowe. Iyaba umwana w'umuntu ari we yari afise ububasha bwo gutuma izuba ryaka, no kuvuga yuko iryo zuba ryo kwakiye abagenzi biwe gusa, nawe nakacaja magasasagara. Mbere akababwira ati nimugiyongere. Mugabo bari abo yita abansi biwe, ntihagire n'umwe arungurukako. N'imvura vyogenza uko nyene, burya yoguye mu mirima y'abakunzi biwe gusa. Mugabo yita ko ari abansi biwe, nta n'umwe yorungurutse kw'iyo mvura. Imirima yabo yokuma ikononekara gose, iyindi gahoroka. Mugabo Imana yacu suko iri. Iyo izuba ryatse ryakira ababi n'abeza, ryakira abagororotsi n'abanyavyaha. Ako n'akarorero keza Imana yaduhaye. Imvura iguye igwira abagororotsi, ikagwira n'abanyavyaha. Bene data, dukunde abansi bacu,
ariko kandi abatugirira nabi tubagirire neza, niho tuzogubwa neza. Uravye kuri urya murongo wa 45 ngo kugira ngo mube abana ba so mu ijuru, kuko atuma izuba ryiwe rirasira babi n'abeza, kandi aho imvura abagororotsi n'abagabitanye. Nimwakunda babakunda muri n'imperaki. Mbega abatoza kori bo siko bagira? Abatoza kori bari abantu bishira hejuru mu vy'Imana. Mbere ashitse ahantu nko mu mayira abiri akaja abanza agakora ku kimenyetso, akunama agakubita inkoro hasi, agasenga ashira amajwi hejuru kugira ngo abantu bahaciye bumve yuko ari umwana w'Imana. Mugabo muhaciye ntihagire n'umwe muraba, akaca bivamo. Mutoza kori nuko yarahari, kuko yarakeneye yuko ivyo akora vyose mwebwe mubimenya. Mugabo onye ata n'umwe muravye, yacagira ati ndiko ndaruhira ubusa ubu rero nisonzeshe nsenge mubiti inkoro hasi ntihagire n'umwe birabaga, nta n'umwe binezwe mw'aba bantu bose bariko bararengana. Akaca yumva yoca bivamo. Twebwe bene data ntidukwiye gukora ikintu ciza kugira ngo abana b'abantu badushime. Oya, mbega Imana nayo ibivuga ko iki? Imana iradushima. Rero turabona yuko muri twakunda badukunda, mbega twogira imperaki? Abatoza kori bo siko babikora, siko bagira. Nimwaramukanya n'inshuti zanyu gusa, abandi muzoba mubarushiki. Umuntu ugasanga aramutse inshuti zabo gusa. Abanyeshure nibo banyigishije. Abanyeshure biga mu mwaka w'indwi mu myaka yahera babita ngo ni imvyisi, abitwa ko bakuze babita ngo ni imvyisi. Hageze rero yuko umunyeshure yiga nko mu 8 mu w'icenda mu w'icumi ahamenyereye, hageze yuko aza kuramutsa abandi banyeshure, akaza asanga mu mwana yirobetsemo wo mu w'indwi. Abandi bose yarabaramutsa neza, akabaramutsa neza, ashikira uwo mwana wo mu w'indwi aho kumuramutsa nk'uko yaramukije abandi, akaca muhaha ngo aramutsa aha. Murabibona ga Benedad, akaca muhangaha ngo abari haramutsa. Carazira ko bakorana mu ntuzenye mu minwe. Mugabo si uko dukwiye kubikora, oya. Kandi abo bana bo mu w'indwi babangira ubusa. Rero ahandi ubabajije bakubwira ati ko rutari urwamo, kwari ukubaho urwinjizo. Niko babivuga. Imana ishimwe ko ivyo bintu vyavuyeho, kuko barabakoresha ibintu biteye akoba. Ugahura n'umuntu agaca umurongo hasi n'ingwa ngo yaranje ubuce musi, ibintu bidashoboka nawe nadashoboye. Nturi bumubwire ngo mpakarorero, kuko nawe naziko atavyo bishobora. Mugakabwira ngo uwo murongo urawubona Davis, uwo murongo urawubona? Yego ndawubona. Ubuce musi rero ukazibona nawe aragerageje kugira ngo arokore igufu. None uwo murongo uciye hasi n'ingwa wowe uzowuca musi bikunde? Ntibikunda, ntibishoboka. Abo rero ugasanga bariko baratotezwa, bagirirwa nabi, atakibi bagukoreye. Imana ishimwe ko vyahagaze. Dukunde abansi bacu, abatugirira nabi tubagirire neza. Kuramukanya n'inshuti zanyu gusa, musiko n'abanyamahanga babigira. Hajya kurujya murongo wa 47. Nimwaramukanya n'inshuti zanyu gusa, abandi muzoba mubarushiki. Abanyamahanga bo siko bagira.
48 mwebwe ni mube agahore nkuko so mu ijuru aragahore. Bene data, kuvuga menshi siko kuyamara, burya jewe hanarangije. Ibi byose twasomye ntushobora kubishobora, urugwego ntushobora kurushikako mu gihe utizeye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Abaririmbyi munze, warizeye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe kugira ngo azogushoboze ibi duhejeje gusoma. Mbega yoza uno munsi wumva woja he? Ko Yesu Kristo niyaza azobaje gutora ishengero abamwizeye. Mbega wowe nawe wumva niyaza azokujana yoza uno munsi byogenda gute? Akanya naka abaririmbyi mudushireko akaririmbo gaciye bugufi, hanyuma ishengero natwe twunamika amaso yacu. Ubwanje narangije, mugabo ukaba wumva hari ico Imana yo gukorera, ukaba utari bwizere Yesu umwami n'umukiza wawe. Akanya naka ukaba kandi warasubiye inyuma muri ibi na biriya, umuntu burya niwe yitahura. Hari n'ibyo woshobora kunyegeza bagenzi bawe ntibamenye, mugabo wowe uvyiyiziko. Akanya naka nturaba abandi, kazi baririmbye. Mbekurukundo ukwimana yacu kogereranwa niki n'ijuru sinibasiga kaze abakozi b'Imana bagusabe bagufashe gusenga. Kaze bene data, abamaze guhaguruka Imana ibahezagire. Hakaba hariho wundi umwe canke babiri. Kaze urabe amaso y'abantu, iyi niyo nzira. Abakozi b'Imana tubasabe bahaguruke, bashike hano kugira ngo bafashe abene data. Reka dusabe mwene data Arno